Hano ku kivuko ca Bujumbura nkuko nyene mu vyiboneye turavye nk'ico cuma kidufasha kugira ngo dupime urugero aho Tanganyika ibigeze ku munsi nk'urupimo rw'uno munsi unyene rugeze ku metero amajana 776 n'ibice 84. Urumva rero rugeze kure cyane ko mu kwezi kwa mbere ku mwaka nyene rumeze kuduga isantimetero 52. Urumva ko ari nyinshi cyane. Mbega ni kubera iki biva kuki igituma Tanganyika ruduga? Iyo habaye imvura nyinshi hakaba imyaka 3 ikwirikirana ubuhoho yararenze ko ibihugu bikurikira urumva RDC ifise ibice 47%, Tanzania ibice 41%, Zambia ibice 6%, Burundi ibice 7%. Nukuvuga ayo mazi avuye muri ibyo bihugu binemeje kubabwira niyo atuma Tanganyika duga rero. Haguye imvura idasanzwe kuva mu kwezi kw'icenda imvura itasuye gushika mu kwezi kwa mbere naho itabananije igwa kuva mu kwezi kwa kabiri no kwa gatatu ntishatumye Tanganyika iduga n'ubigume duga cyane. Urumva kuva uno munsi ngaha twicaye nyene hasigaye amasantimetero 16 kugira ngo iyi poro ya Bujumbura hanyuma ije mu mazi hose. Ibyo bihugu byose bisangiye iyo Tanganyika byose bimeze gutyo. Ahantu kuva uno munsi nyene ahatugeze bari munsi y'imetero amajana 776 n'ibice 84. Ubu bari mu mazi hose bimeze gutyo. Nugukengurukira cyane guverinoma y'u Burundi kuko station de pompage baramaze kuyikingira. Ubu baramaze kugira idigi no kuvuga mu Kirundi no ko ari ububumbiro kandi turabakengurukira. Hariho rero na hariya amazi yari yaciye ku ruhome bari bubatse 1964 kugira ngo bakingire inzu za poro ya Bujumbura. Mugabo hari hamaze gutobogwa rero ibikorwa byo kuhakingira byatanguwe. Aha turabakengurukira. Mugabo rero twagomba gusubira kubatera kamo cyihutirwa cyane nuko aho hantu hegereye mu burengero bogerageza bakahaduza cyane kandi nukuri birihuta ahantu bakahakingira kubera kuko iki gifuko hari ku bidandaza byinshi hariho n'ibizinzu ziri ruhande urumva amazi ashoboye kuhatera urumva twaba duhombye ingaruka mu bwa mbere hari ibidandaza bizokononekara hariho abakozi bahakora batazosubira gukora hariho izinzu zoja mu mwuzurira hariho n'ibyo bidandaza bifite agaciro ntunze kenshi cyane bizokononekara urumva rero ni ibintu byihutirwa nasaba rero yuko cyane guverinoma y'u Burundi yokoranye abagira neza bariho mu yandi maproje y'unga Senegal nzi ayo maproje barafise ikintu bita for diligence n'amafaranga ashobora gufasha iyo habaye ibiza bitandukanye twebwe rero natwe noneho duhishije hariho n'umugambe uri gukorerwa ngaha kuri Paul ndibaza yuko nyene bariko barayibona boraba ico ushobora gukora kugira ngo bashobore gufasha bagafuma baba barahagararitse ntari ya ruguru bamaze kuduza bakaduza ngaha nyene twicaye ibindi byihuta nibaza yuko ama ministeri ya leta atandukanye bari bakwiye abahinga babo aba engineer bakaraba ko nababwiye yuko ushobora gushikira ku metero amajana 777 n'amasantimetero 12 aho rero abahinga bariho hari hakwiye yuko ama radio communautaire namwe bwenyene leta y'u Burundi yobwira bakaza barayivuga higeze kandi bakaza baravuga bakorana na Croix Rouge bakorana na plateforme pour la prévention des risques et catastrophes bakavugana n'abascientifique twebwe nyene n'abandi batandukanye cyane mu rwego rwa journaliste n'abandi rero twateza kuja ku kivi kugira ngo ububabare buze butoya cyane.